Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ndabaramukije mwese abumva n'abazokumva rino jambo ry'Imana bice mu kiganiro Saveur Divine. Ndabifurije ko amahoro ya Kristo Yesu ashibamira imitima yanyu. Nongeye gushimira umwami Imana nyemereye kubana namwe kuri uno munsi wa gatanu, umunsi mushasha Imana ituremeye kugira ngo na cane twamamaze ishimwe ryaduhamagaye kandi twongere gusangira ivyanditswe vyera ko tubisanga muri kino gitabo twahawe n'Imana gihumetswe n'umwuka wera w'Imana. Imana ishimwe cyane. Abo twashoboye kubana muri kino kiganiro kuva ku munsi wa mbere, mwakurikiye ko twaganiriye iri jambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 ku murongo wa 6, aho dusanga rino jambo rivuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Bene data bambanjirije bashoboye kutuganiriza babwirijwe na mpwemu yera w'Imana kuri aya majambo biravuga ngo Yesu ni inzira, Yesu n'ukuri. Uyu munsi ndifuza ko tuganira kuri iri jambo rivuga ngo Yesu n'ubugingo, ariko imbere yuko tuhashika ndaza kuvuga mu majambo make kuri aya majambo yose uko ari atatu: Yesu inzira, Yesu ukuri, hanyuma durangirize kuri Yesu n'ubugingo. Twongere dusoma aya majambo ni Yohana, ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu ko bwanditswe na Yohana igice cya 14 duhere ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 6. Mutwe w'amajambo haravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana naje munyizere. Muhira kwa data hari amazu menshi, yatabaho madabibabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Kandi yonja murazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati, mugenzi ntituzi yuja, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati, ni jewe inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data ntamujanye. Imana ishimwe. Aya majambo tumaze gusoma tuyasanga mu kiganiro cabaye hagati ya Yesu Kristo n'abigishwa muri wa mwiherero novuga wa nyuma imbere yuko abanga ku musaraba. Tubona Yesu yariko arabasezera, ababwira ibigomba kumubako, ababwira urugendo agomba gufata, urugendo inzira y'umusaraba yo kubambwa kugira ngo acungure abari mu isi bose. Hari umwigishwa yitwa Petero, niwe yamubwiye ati, mugenzi ujahe, iyo nzira ufashe ijahe, ko nifuza kuguherekeza, ko nifuza ko tuyijanamwo. Yesu aramubwira ati, ntibikunda yewe Petero yuko iyi nzira ya mbere ushobora kuyicamwo. Ntibikunda yewe Petero yuko ujana nanje muri no nzira y'umusaraba. Ntibikunda kujana nanje Golgota. Ntibikunda ko umarikanwa nanje ku giti, kuko Petero udashobora gucungura abari mu isi. Inzira y'umusaraba, inzira yo kubambwa, inzira yo gukiza abari mu isi, inzira y'agakiza. Nta ntumwa nimwe, nta mwigishwa numwe, nta uri ku isi numwe, mbere no mu ijuru nta uriho yari gushobora kuyicamwo atari Kristo Yesu, kuko ari inzira imwe yonyene yihariye exceptionnel kuri Kristo Yesu, kuko ari watanga agakiza. Imana ishimwe. Maze abwira Petero atariko humura, kuko inyuma yaho uzonkurikira. Twabonye ko
uwitwa Toma nawe yateze amatwi abandanya kumva ibyo Yesu avuga ibijanye n'inzira iyo ngiye kubategurira, maze aramubwira Toma ati iyo nzira uri kuravuga ni yuja ntituhazi, none twabimenya gute? Yesu amwishura neza muri ano majambo, aramubwira ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Iri jambo ryaje guhungabanya imibereho. Iri jambo ngo Yesu ni nzira n'ukuri n'ubugingo ryaje guhungabanya, ryaje gucokoza amahame yo mw'isi. Iri jambo ryaje gukubita hasi filozofi yo mw'isi, kuko Yesu aravuga ngo n'inzira imwe, ndukuri kumwe, ndubugingo. Nukuvuga ngo hirya yanje Yesu nta yindi nzira, hirya ya Yesu nta kundi kuri, kandi hirya ya Yesu nta bundi bugingo. Filozofi yo mw'isi yerekana ngo niba ugerageje kubaho muri ino nzira bikanka, gerageza mu yindi, kandi hari ababikora bigakunda. Kandi mw'isi niko tubayeho. Uyu munsi iyo umuntu agomba kurondera akazi ahantu bakakamwima, aca ahandi agapostira ahandi akaza kakaronka. Uyu munsi umuntu kugira ngo ashobore kubaho, niba yadandaza umuceri ariko ntibikunde ko yunguka, ashobora kudandaza amavuta hanyuma bikagenda neza. Niyo mahame y'isi. Mw'isi hari inzira nyinshi. Yesu aza kuvuga aya majambo, aravuga ngo ibyo mw'isi byose ndabikubise hasi kuko bidahuye no byo mwijuru. Mwijuru inzira nimwe, nayo nzira ni Kristo Yesu. Imana ihabwa icubahiro. Mu bisanzwe inzira igira point A, nukuvuga ngo ahitangirira, ikagira na point B ahiherera. Iyi nzira rero Kristo ariko aravuga ari we nzira, n'inzira idukura mu byaha ikatugeza ku Mana Data. Imana ishimwe. Nta wundi ashobora kudukura mu byaha, nta wundi ashobora kutugeza ku Mana atari Kristo. Nta wundi muhuza, nta wundi n'umwe ashobora kutubera inzira kugira ngo tugere mu ijuru, tugere kwa Data atari Kristo Yesu. Imana ishimwe. Umuntu naho yogira ibikorwa byiza mw'isi, akagira ingeso nziza, akavugwa neza, akaba umugwa neza, akabinya nka mugayo, ariko uyo muntu ataraca bugufi ngo amenye Kristo Yesu, ngo amwakire nk'umwami n'umukiza wiwe, yature maze avuka ubugira kabiri, uyo muntu ntashobora kuva mu byaha, ntashobora kugera ku Mana, ntibikunda, kuko Kristo niwe nzira yonyene. Kugera ku Mana nta nzira zibiri zibaho, nta nzira zitatu, nta zine, nta mirisheme, ntibikunda, ni inzira imwe, niwe Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ijambo rya kabiri rivuga ngo Yesu niwe kuri. Haleluya. Navuze ngo iri jambo riza guhungabanya amahame yo mw'isi, filozofi yo mw'isi. Yesu niwe kuri. Hirya ya Yesu Kristo nta kundi kuri kubaho. Mw'isi umuntu wese agira ukuri kwiwe. Mw'isi umwe wese uko abyumva niko kuri. Mw'isi mu bucamanza uwerekanye ibimenyetso byinshi niwe yitwa umunyakuri. Kandi umunyakuri yabuze ibimenyetso yerekana agatsindwa n'urubanza. Mw'isi uzi kuvuga amajambo menshi yitwa umunyakuri, kandi mw'isi hari umudendezo canke hari umwidegemvyo wo kuvuga ngo ndekera uburenganzira bwanje, uko niko kuri kwanje. Ariko Yesu aravuga ngo haleluya, ni jewe kuri jenye. Ibyo twokora, ibyo twovuga bidahuye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, nta kuri kurimwo, kuko Kristo niwe kuri wenyene. Imana ihabwa icubahiro. Ijambo rya gatatu ariryo turangirije ko niririvuga ngo Yesu niwe bugingo. Imana ishimwe. Haleluya. Adamu amaze gukora ivy'Imana yanka, Adamu amaze gucumura, imbere yaho yari afise kubaho ubuziraherezo. Amaze gucumura, Adamu aba arapfuye mu buryo bw'impwemu. Inyuma yo gupfa mu buryo bw'impwemu, mbere n'umubiri uza gupfa. Ivyo bigenda bidukurikirana twese, abakomotse kuri Adamu bari mw'isi bose. Urupfu rwo mu buryo bw'impwemu ruba ruratwinjiriye, mbere n'urupfu rwo mu buryo bw'umubiri. Ariko Imana ishimwe,
haleluya, amakuru meza nuko uyu Kristo Yesu, haleluya, amaze kuva ku musaraba agahambwa, ku munsi ugira gatatu yarazutse, azukana intsinzi, azukana ubugingo budashira, haleluya. Abamwizeye bose bakitwa abana b'Imana, abo bagendana ubugingo budashira. Mana ishimwe, mu buryo bw'impwemu abizeye Kristo Yesu bagendana ubugingo, kandi n'imibiri yabo naho hazogira igihe kimwe tukava muri ino si, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzokongera tuzuke tube bazima, maze tubane na Data mu ijuru na Kristo Yesu, dufise imibiri idapfa ukundi, kubera ko tuzoba turi muri Kristo Yesu, kandi ari we bugingo. Hirya ya Yesu Kristo, bene Data bakundwa, nta bundi bugingo, nta bugingo bubaho. Utarakira Kristo nuko mu buryo bw'impwemu warapfuye, kandi n'inyuma yaho ni urupfu rw'ibihe bidashira. Ndabipfurije bene Data wumva ijambo ry'Imana ko umenya ko hirya ya Yesu nta nzira, hirya ya Yesu nta kuri, kandi hirya ya Yesu nta bugingo. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu Kristo, amen.